kubera ko ushaka kwigenga kandi umukenyezi wese abayifuza kugengwa sirtu n'umugabo kugabwa we umwese afite amashwa yiwerega shwa yawe ni kwigenga so wowe nimba watoye kugira n'umujo kuba entretenu n'umugabo c'est ton choix. Nabonye ama commentaire kiganiro by the way nabonye ama commentaire bavuga ngo kwineri yikumbura umuceri cyane aradukumbuye kandi nk'abarundi mufite ingorane mubonye umukobwa ari mwiza akaba yambara neza mumwita umushadi mumwita umuslay queen ni kupendeza bro n'umushadi use nabi zibikore zanda gufatira intoki zindi zanda gufatira naka why not what igikintu muri dushe naize muri dushe gana yako ndoga ari iyo ategerezwa kuba ari iyo ategerezwa kuba ari man tu commences à m'énerver wala urikura yaro kandi menshi kandi uronga nayasumbaye ariko uzoze ujya ubika kandi nahigendeye ko sana bari hanze icyo kirero ndacibutse nibutse yuko nabigendeye ko kandi byakunze ça fait trop plaisir. Alvin Smith kuva kera Alvin Smith n'ubu vraiment kandi Alvin arama ma conseil nawe j'aime les femmes qui se battent ndakunda abagore banapambana yani abagabo bapambana abagore bapambana bonye ko cyabo every story matters azimye imisibi naka azimye imisibi. Hello my people meze neza ndabaha ikaze kuri STV Jenny wa musore wanyuma ashaka gukora byinshi byitandukanye turafise umwaka hafi imyaka umwaka n'inusu ntakoranye gane n'umuntu muko murabona kuri screen za STV ngo muri iyo myaka havugwa ibiki nambaza ibiki mwari mukeneye iki umunsi n'uyu ndamubazaniye amfe la fois passée murabonye ikiganiro ciwe kica kirafutwa kumvo zitatuvuyeko ariko uyu munsi uyu munsi guys tumwakiza mashimi by the way kijya kiganiro cyari kimaze amezi 8 gikozwe cyari cyakira ntiyaravye ubushuku ntiyari bwage cyane men anje entreta naguciriye mu nje nabona kijya gifite ibisusu ubonaho abishaye nashaje yitwa Ngendakumana Queen abenshi mwamumenye kuri Grey Queen izina ryanje ry'ikirundi kwere kuri vugi no kuri Facebook kwere kuvuga izina ryanje ry'ikirundi ko ari Ngendakumana nyene ya pas problème nangora numwigeme amaze hafi imyaka 2 aba mu Kigobe mu VIP ntumumubone aho kandi numukobwa muzi cyane twamenye cyane kubera televiziyo aho yitwa STV munze kuyibona uko nyene après turamufana twese turamukunda turakunda ibikorwa vyiwe nawe aradukundira abe ibikorwa vyiza ariyo byatumye benshi bamumenya uno munsi turicaranye kugira ngo tuyage bimwe mwambaza bimwe vy'imisi yose ngo turamukumbuye ngo merci beaucoup nini yaje ndamuhikaze abuja ni sawa sawa neza amakuru y'imisi kumenya utangiye gutekana ko yantekanye basi naye mbumushadibu bachavuga mukingibu ndakugize ukuri vibe yawe ni teza man urashobora kubera ukagira vibe y'uburofu so ndabaramutse kashabu natekanye andi tuzi pourquoi t'es comme ça mais bon reka ndabaramutse bakundi ba STV I think merewe neza jendi good ndashima ndakumbuye nabonye ama commentaire kiganiro by the way nabonye ama commentaire bavuga ngo kwineri yikumbura umuceri cyane aradukumbuye nagoma ndabye ko ndabakumbuye beaucoup kandi hari abanyandikira kuri WhatsApp hari abashira ama commentaire kuri TikTok vraiment nje murabandanye kunyira kurukundo kandi nje maze igihe kirekire nari kuri STV je vous aime trop ndabakunda sana uzogaruka ryari sha nubona ko ndashaje yandi ni kibazo ni uzogaruka ryari nasi nagarutse ndabara ko ndi ngaha merci beaucoup nataka niwapatie show aya numva ubwo bari gano ngomba gukora nkundira umbwira ibyo urashaka kumbaza ibyo udashaka kumbaza cyangwa tugigweko c'est un piège je sais comment ko icyo ngomba gukenye kirantera ubwoba entre turaberewe man uzuragabanya iyo ngeso c'est pas bien iyo ngeso ni mucyo ngo nazimisi ntaboneka kuri kamera mucyo ngo nabonetse baramberewe muri misi gusa ndi mu kwezi kwa kabiri twagutanga uyu munsi ni ukwezi mvukamwo ni ukwezi nkunze kuba nishimye gusumba ibi ayandi mezi yose hamwe no kwezi ku 9 hamwe no kwezi kwa 6
niyo mezi nishimira kurusha andi mezi vraiment ariko rero nawe urabizi kandi merci kandi ku kwezi ni kwa birthday yawe man ndavyibuka nzofata ifoto bimpaye bivuge wavyumviri nzokubwira nzokwandikira imbo tugire uko kwina tugire uko oya je peux pas. Bah ouais, je suis ici. Je peux pas. Ça te regarde ou c'est comment? Ok, merci. Murabizi ngene nta gutumwa nahejeje. Ok. Inyuma ya Queen kuva kujya kure gatoya na STV. Inyuma yavyo gatoya Queen abayeho gute? Ubuzima bwabandanje gute ku batabizi? So, tu sais, on va mu budima. Il y a des hauts et des bas. Hariho mu kirundi bavuga kuduga no kumanuka. Biraduga bikamanuka. Bon, entre ita sino kwidoga. Ugaruka ibujumbura. Ego. Kubadida. Entre ita sino kwidoga. Je vis pas mal, mais bon. Oh, c'est vrai. Ni kweli, ni mzuri. Merci Jade, merci beaucoup. Usa neza ufite nziza ndazi ndanabora apari ya kamera vraiment asa neza kandi arabegwa. Ufata nani neza. Okay, tu me montres bien. Usa n'amafaranga ndo. Amafaranga ya. Usa. Ufite account zingahe mu Burundi? Compte à banque. Nani? Si. Mais bon. Eh? Uribona umwe nta kiyo cyangwa aza kubiraga ntacyo. Sagute. Penga none. Urikuranwe. None Jaco, toi tu m'as cherché wandondeye. Umviriza, pardon ndaguciriye. Wandondeye uvuga ati Queen nje ndakeneye tuvugane. Ndakeneye menshi utaboneka. Tureke kuri STV gusa utaboneka ku makamera tu simple bakubona ku ma TikTok. Maybe na mastati WhatsApp abakuru. Bajya baramfashije muri TikTok man. Bajya bo muri ACTV ne baje kumfolonga muri TikTok. Kandi nama commentaire yabo ni benshi genre Queen ndakumbuye kuri ACTV. Entre ita ijya yejo neko ndimvira umuntu yanyandike kuri commentaire anyandikira ati Queen vraiment ndakumbuye kuri ACTV cyandondera ibiga mwarafuse ibiganiro byanje ko nabibutse. Nta nakimwe. Nandondera ikiganiro ko yandamwishure kuri commentaire nshize ku kiganiro. Ndakibura ngira washanifuta ubyose comment urasubira urabe neza ahubwo wari uyagiye gukoresha YouTube Jako rero ko yaho wandondeye muri iminsi y'inyuma nibaza yuko atamakuru yawe bafise abafana bacu cyane cyane ora yafise nje ndafise make aya Queen asigaye afise amahera menshi yagize mariage le mu kwa 12 le 45 le 5 ni umuhungu wanje ndazibaga itariki vraiment le 5 nyene nibyo si oya nibutse itariki na venibuka s'il te plaît je me rappelle pas franchement Queen ari marié ego afise izina ry'umugabo yitwa gute byose bikenewe ko ndabivugira nga umugabo we n'umurundi yeah ni muremure jambaje byo aje kumpata. Ok Queen ndakubaza ikintu kimwe uri umushadi Mushadibu genre abashadibu mushadibundi no mu Rwanda kuba umushadibu kuba umushadibu ni gute kuba umushadibu ni gute kandi mw'abarundi mufite ingorane mubonye umukobwa ari mwiza akaba yambara neza mumwita umushadi mumwita umuslay queen nikupendeza bro no mushadi use nabi nsohotse ngaho hanze nkagenda nambaye dufate nkaho talent genre nambaye agakanzu ka bien abarundi directement dufate par exemple abantu bicaye ngaho kwibaraba directement batabiyumvira ibindi bintu atari na mind ndimwo sha niyo mpamvu mvuze ati mentalite yanyu iracari banal si watukane si ndabatutse mu buzima busanzwe nivyo sivyo Fabrice nivyo birabanje namaze kubibona ariko faso genda kuzimwo sinzi ko nijya myaka ariko ni kuva kera ni ukunda kuzi uri mu bantu babacangamutse sana umengo barishima ariko batishima cyane me uragerageza ndishima vraiment urishima je ndishima gutambuka ari ibintu nyine oya gutambuka ntambuka nk'abahungu dashadibu rero uslay uva ngaho nyene niba bumva no apana uslay ndabesha ayo mazina uzora b'abarundi abarundi bacafise akantu k'imico cyane zo birabe vraiment usirimutse sana kubarusha uri slay ubaye mwiza uri mwiza hayi Moi je suis jolie, je suis mwiza man, ndi mubi no. Bon sindenze. Ngira umugenzi wawe ufise mwiza. Ni benshi abagenzi banje bose ni beza. Oya nta numwe asomba. Ko badenda. Haki? Nta numwe asomba. Moi je suis plus jolie que. Gusa nje ngenda n'abakobwa beza vraiment. Je abagenzi banje ni beza. Bose. Ubwiza wabukwiye kwa mama?
je ari umugenzi wawe witwa ni Ishlini rya mugenzi wawe Ishli je nahise kumva avuga yuko muhora mu kompeta ngo munashindana buzuri ngo first naguciriyemwe icyambere na muntu no kwita umuntu umugenzi muri en compétition. Je me compare avec personne. Je suis pas parfaite. Si genre sindenze sinuzwe mga sindi kuri level kwi compara n'umuntu. Bon ni myiza kuri we. Je crois que ego ni myiza à sa façon. Kuri manière yiwe ni myiza nanje ndi myiza kuri manière yanje. Okay. N'umugenzi wawe ariko. Kandi abakobwa bose ni beza. Moi je soutiens les femmes. Nzoze muramenya ko muri beza kuri façon yanyu. C'est ça. On va rero nama competition je tugiye. Ego vraiment kidemo kizuri gifite ibisusu. Mu vyatumye uno munsi witwa ufite umugabo harimo kuba wari mwiza. Non. Yeah. None gasha kuba ndi bon si peut-être attirance. Je sais pas. Uratira? Je sais pas. Aratira kwine. Numéro yawe bahora bayisaba cyane. Bon, si c'est important, il y a des choses. Bon, kuranega ma piège, c'est sûr. Urumva, mugabo bon, urashobora kumuha umuntu nimba nkeneye ku bintu genre yumvikana. Apana bijya ngo gusa ngo ndamufana kwine ikini kandi sishaka ibintu by'amabifu kwera message zibaye nyinshi sinodishura zose. Nk'ubu ikintu kimwe mu bintu wibuka cyane mu buzima bwawe bwa misi yose ndakibuze kirangira kurusha ibintu byose niki. Kandi wewe tu m'as donné un conseil, genre, ni va mourir TV. Voilà, me dit, genre, si tu couvres beaucoup au mot, si la même ça m'a franc. Mensch. Ndana kwibara barumbwira ati. Uri kurayaro? Kandi menshi, kandi oronga nayasumbaye. Ariko uzoze ujya ubika. Kandi nahigendeye ko sana. Bari hanze. Icyo kintu ndacibutse, bon, nibutse yuko nabigendeye ko kandi byakunze. Ça fait trop plaisir. Biraryoshe kuba uno musi ubuze ahubwo usanga ari ahantu ugenda kwitiza wabitse bavyita mu kirundi kiza kuziganya iyo usohotse mu kuryoherwa n'abagenzi cyane ubu uri umuntu ameze gute umuntu ari joyeuse atamba kare sindabizi gutamba en plus ndavyibusha byaribo ibya bijya by'amapiano moi je sais pas danser afu bire ya moni ya frère Lavyo ndi na kimwe nzi kuririmba indirimbo ndazifata facilement yanje nandi umusara tosi hariho abaririmbyi babiri muhuza cyane kurusha abandi kubera ko muhuza reka kunega amapiège duhuza gute muhuza tu gute Alvin Smith wewe niwe mwahuza kuva kera Alvin Smith n'ubu vraiment kandi Alvin arama ma conseil nawe il est un peu foufou mais genre il est un peu fou ni muzazi mugazi sindabivuze ko nabita aussi gusa arama ma conseil kandi conseil ntiraba umuntu ego vraiment il me conseille trop arankoze sana trompe ubundi ninde n'abakobwa barimo oya umuhungu gusa ekwiye kuvuga abahungu gusa turabashika ko abakobwa barimo nanje naho ndi twumvikana ne genre nabandi dufitanye ama relation okay kubera iki akazi wakora kandi ukunda utigeze wiyumvira kugasubiramo ni gihe cyabitumye mbe kubera iki nuno mwanya tobisubiramo bikore Zafite nibezira keneye abakozi za Hit Top TV wapi vraiment wapi navyo nosubiramo kubera iki none Dad, minga nubona ko nashaje none ingene sigaye ngana ho. 19 ans urashaje? Ninde se 19 ans. Cyangwa kibunene. Anje sifise 19 ans. Mafutumbu. Navyibushe navyo noshobora. Gufata mikobye cyawe kuruhisha. Gusa biravana, ça dépend. S'il y a de l'argent, moi je pars. Oh ya biravana. Ari yubuku ni maki. Ubu kuri nivuri ko ni maki. Oh ya, c'est pas ça toi aussi. Ohembwa ngakiriya ki? Navyo nibuka. Okay. Televiziyo kurondera woyisaba ko guhema amafaranga rawute. Ndiyo nonje to ubwira nga. Eh ben je sais pas. Makia mbati jaya ni. Biravana de ce que je peux faire. Si sinokora bijya bintu byo gutanga amashoge ndakubwira iki. Navyo noshosanga naguye hasi. Ngendagiye ko niruka. So
sinzi norinda genre biravana n'ibintu bombwira ko nkora. Poster ukunda kugira cyane iri kuragira ni ya Iyo ndiko ndagira kuri fotoza ndakunda kuraba ku ruhande iyi kote yanje iratese y'inyuma kwa oya ngiye nyuma tabisuzu mfise byo kwerekana ega ama poster yo kwigira abakobwa je ndakunda kuraba ku ruhande kwira iyi kote yanje ngande nizo poster ukunze kuragira uzora amafoto ndiko ndagira iki kuragira kuri fotoza uko amafoto yanje sino no uruyabona uri sex ndakunda ko Tega ngigano magazi sha andufashwe n'ibiki twaheruka najyara mega kuri dote yacu abafana banje bantumye uhaguruke bakubone wese sha ujya musire w'impeta bagufasha uko kadeka kwine uyu sasa wa vreve wabaye gasongo manje ngisira navyibuje ndateye isoni mebo wavyibuje ariko iyi microphone mani kweli kimutagifise de microphone za show ya microphone ariko mani yarane ama chance muravuze nagenda guko chance nyabaki aya wo menye gusoko yarane ama chance iyi microphone yanyu irikirangora vraiment ndagufashe ngene bigenza ucumenga iri kwirandugirize kandi ni bom yaguteye ama chance yiki yarane ama chance sha netuza n'ibindi aho kugiye kuntara mu umugabo wawe Namubonye none kuri dote. Niho yari. Kaye kuri dote umugabo wawe. Bari bambaye bisamani ndamumenye. Kaye bose bafite Madrid. Ndabeje nujya mugangi. Hole. Imvura iragwira twiki. Okay. Mugano ni imvura iraguye vya sérieux. Ai narushe no guma magari. Igana nashatse nyene. La preuve yuko nashaka gukora ibintu kandi mu bundi buzima kwine urifuza kuba umuntu nyabaki nko mu myaka 3 iri imbere. Je shaka kuba une femme qui est indépendante. Shaka kugira amashwa yanje. Ku bantu batumva igifaransa. Indépendante ni gute ifa. Ubwigenga kwigenga. Yego vraiment kwigenga. Nje ndakubaza ko tutazi igifaransa tubaza kandi. Okay, ushaka kuba umukenyezi yigenga. Kubera ko ushaka kwigenga kandi umukenyezi wese aba yifuza kugengwa sito n'umugabo kugabwa. Ouais, umwese afite amashwa yiwerega. Shwa yawe ni kwigenga. So wowe nimba watoye kugira n'umujo kuba entretenu n'umugabo. C'est ton choix. Nawe watowe? Jewe. Musi wemera les deux. Bibiri mbwanje vraiment j'aime les femmes qui se battent ndakunda abagore banapambana yani. Abagabo bapambana. Abagore bapambana. Bonye ko cyabo. Ndakubaza nanje. Sawa kama na mimi nimekuwa journalist. No. Utazombaza undi. Reka nawe ndakubaza. Ataruko. Tell me. None wewe kwiguma udushira muri confusion. Unatusia mu confusion si onye turaba ama status yawe. Ukatwereka ushira kwa gashugwe, ugenda kuri ya pele na mabukwe n'umusheri atujawe kumona. Ninde? Demu wangu. Demu wangu iko. Ninde none? Umukobwa nkunda. Noye ninde? Je niwe kuranga question na kubijanye n'umugabo waje. Ninde none? Ni nani? Nyibuza. Je na Jones. Handitse ko nimba ari mine, nimba ari gute nibuka. Mama. Yari mama. Oya. Ni mama na tantine men. Yego. Unacha kutuchanganya sasa. None sibisamba. Peut-être ari umuntu yoba gukunda. Akabona iyo stats akacaba décourage. Gusa ngo ankunda bimenye ndafise umusheri. Uri po. Ndafise umusheri avec n'umwana kamera. Ndafise umusheri wanje wa mbere n'umwana wanje. Kijya kidemo zumutongoza irindiro dora Burungi muri Kongo ari rero niyo yabamesha ariko ari dollar yo muri Afrika na gihugu Burundi kibura ego problem none wewe biraje kukiyumvira donc nta affection gira zakabebe ko nakutachi bagora ni telefone uvyumva gute bagora ni telefone ariko question higeze urahazi yo Nje man. Wow. Ngizurama. Kumbe ni watanyika ndambiri zaje. Ndetse naheruka zacitse. Turakuganira. Mumwe mu ndabasishe. Nibonye ukoresha ikiganiro. Jawe ndiko ndakoresha ikiganiro. Oya bako barankorera. Ye bagabo we. Saneza. Musarisha rero. Ça va? Très bien. Je ne somme.
umva yakano kamfyonze mana narinzi ni impeta yambaye kumbe ni inzara aba mebo Queen jewe no kunakubesha ndababwize kuri abafana bacu hari ibintu atinye kumubaza Queen ibiki for example mbwigwe ko genda sava Queen jewe nagusabye ugira uko intoki zine ntavyo wakoze bikoreza ndagufatira intoki zine zanagufatira naka why not why not what igi kintu iri muri douche naize muri douche gana ko ndoga mapi iri muri douche man we muri douche wayibagiye tu simplement sinayibagiye wono ko mama kandi sindagukora ikiganiro je nambaye itimu yavuze gumukunyenda je ndakuzi sana ndashaka kumenya ikintu kimwe s'il te plaît wosigaye ufise ibintu ukora byinshi c'est vrai sindabiza amazi yaho ndazi gukora utuntu twinshi ibitari private ukora watubwira nibi nkora nk'ibiki for example donc mu buzi ukora mu bituma uronka inoti kwa duke genre on essaye muga biri privé dandaza imiduga amafawo mutaye no banakuye upangisha amazi wapi umwenjeniyeze niko bavuga umuki nini fundeze amatwa dusumira ya deux fois il faut kwantuka ugomba kuja muri Kenya gukora ibi utembeye uzoga komeza nga habi hariya n'abamesha barime kandi amahera hari nanje ndumumeshante amahera hari uzozo yabika neza arazimvye adivye ko igumbi hariya ni nka 40 bar iwacu ni 30 combien 36 mbaza deux questions urakunda brother wawe cyane mtonyo umurusha imyaka ingahe ndamurusha 5 ans ujya afite imyaka ingahe ujya afite 16 mwumvise imyaka ya Queen nashatse muyumva c'est 21 ans shato uzi imyaka agomba amaze imyaka umwaka na n'ukwezi ariko 21 nayo ndakweza ndakweza nzoyikiza le 23 mars ego 23 waruvuze ngo nari maze inane ko ugeze mariage inane n'ukwezi kumwe ngize kumenga bivuga muri pass muri pass ugize mariage okay ntabwo ari muri pass wagize no munsi c'est vrai ni muri pass kumenga hari ibintu birimo hagati na kim ayo je ndashaka kumenya izina ry'umushiri wawe kana bizina ryo muri Bibiliya oya man iri privé gikirundi gusa wapi ari he basi ari yategerezwa kuba ari yategerezwa kuba ari man tu commences à m'énerver wallahi ok deux questions ntogena nakubajije neza ya mbere ega ni Queen ntiwibaze n'ubundi ni Queen so zibiri wemba byari byose ego kuvutanga kunda amaze na relation n'umusani yeah bitwa nde oya yaririmba sekira gospel canke bijya bira byita gute bijya bya live music babyita gute uko karaoke wapi ibyo bitatu yaririmba yaririmba gusa fo apora samuro méchant méchant attends c'est comment dis-moi la dramatique préférée dramatique why quand ils n'en disent parce que j'aime sa manière de chanter sana urazi ko ninakwamvuge mana oya avuga pas ariko wewe uberanye na dramatique wapi oya je suis plus âgée que lui genre menga ndakuze navyona c'est sûr menga ndamukuriye agusivye zo kubera nabije gute je navuze je préfère comment il chante et ngena vangi ndimi ça me plaît trop sana twakoranye igano neza shimira abakozi ba STV reka ndabashimira abakozi ba STV ndabye kandi merci kubara biganiro gushika kuherezo je vous aime beaucoup je vous adore bisous babwiye ko ari ciao ndabakumbuye apana wewe yo gwamundaba ese unure wata numva haja kujya ubunure nta bunure jewe avanga haja kujya ubunure mugende kuri TikTok yanje ndamufilm ntabo ego canda guhereza 200,000 ego kuri TikTok yanje ntagufasha no munsi no gufata basi kindi gihe ni wamfata ndavyeme imbere ya kamera sami cash ndazigu sawa merci beaucoup STV merci bye bye turi mu mvura Every story matters.